Aramukije turi kuri Fresh TV nyimbo taragira subscribe munyaro kuyigire akazina ni Dan Armel inyuma ya kamera ni Kevin dufise umutumire ndibaza mu kanya arahita yivuga izina. Yes, hello guys. Ni B3 official. Hama nakengurutse ubutumire bwa Hajya witwa B3? Yeah, ni B3. Amazina yose yitwa gute? Amazina y'abavyeyi ni Bigirimana Beni Bertrand ariko urumva cangira abbreviation nkagira. Umbo curi gabura. Yes. Kugira vyorohe. Ego. Amakuru no munsi rero nk'umutumire ndibaza hanini ni uza kutuganirira plutôt kakabanga kajaye n'ibintu by'urukundo. Je sinzi kuri umuntu wahataringira urafise mu experience ikaze. Man, experience na urayifise gusa turaza kugabura ibyo dufise turuce hirya no hino bikunde ko dushika ku catuzanye no munsi. Okay. Akabazo ka mbere naka usaba ex bangahe? Ico kibazo kiragoye cyane. Oya kiroroshe ni babiri ni batatu ni umwe cyane n'ubusa. Urumva? Bon, reka turagisubira mwanyu kuko ni benshi. Ni benshi ntabibuka kandi ndugo yangura rushe. Oya sindushe. None guhera muri les années ntutuvyibuka none. Nawe ra none. Ariko ni byiza kugira aba ex benshi akugira divorce nyinshi. None suko none man. Ibyo ndavyemera. Okay, kuno munsi tutakuvugana kubijanye n'urukundo mu rusangi ariko bungahe Burundi. Siko, je nabise akabazo nshaka kubaza mbega urukundo rwakera n'ugubu difference kuri wewe ubona ari yahe? Bon, urukundo rwakera n'ugubu kuri Jesse cyo kimwe byarahindutse cyane. Aho hambere abavyeyi bacu urukundo rwabo bwari rufise akanovera cyane kurusha ugubu kubera ko ugiye kubiraba barafise ama etape baherako barafise imico yabo yatuma bagira ivyo batinya bagira nico bubaha. Urabona nkaho hambere ku bantu bazi kahise abavyeyi bacu mu bisanzwe nk'umusore iyo yashimye inkumi yabanza kurungika yarashika muhira kwanza akabibwira abavyeyi akabwira umupapa akabwira ati data jewe ndafise inkumi yo kwa kanaka nashimye. Ujya mugabo ujya musore plutôt amaze kubibwira se se wiwe yacarondera umuntu bita umuranzi. Umuranzi nawe yarajejwe iki yaca afata akagenda muri gwa rugo bashimyemo inkumi akararayo akaraba ko ya nkumi yararara yarisabisha indaro kugira ngo arabe kujya mukobwa afise imico myiza n'akaranga bizoza gufasha gwa rugo rundi rushashagira jemu. Wa muranza amaze kujayo yabanza kuraba icambere na mbere ingeso za nyina umukobwa akaraba ko nyina yakira abashitsi neza akaraba ko nyina atunganya ibintu by'urugo neza. Mu gitondo akizindukisha kare akaraba ko umukobwa yavyutse arakubura urugo umuhora sinzi abantu bakera barabizi umukobwa yavyuka kubura umuhora ariko ivyubu umenga kuri Jesse mbona yuko simbona naho bitumbereye simbona nuko bimeze. Afite urukundo rwarataye akanuvera vraiment. Reka tuvuge muri make tuvuge twiravye twebwe kuko tuvuga ati turi mu runganwe turabajene twivuge mbega une munsi kuraba amakosa ahagaze he ku bana caye ku bavyeyi. Je iyo ndiko ndabiraba neza amakosa ndayatora hose. Kurabona n'abavyeyi baramaze kwitwararika ibintu vy'imirimo yo kurondera amafaranga baca barata imico n'akaranga ntibakiyaga nta kiyago kigihari hagati y'abavyeyi n'abana kugira ngo umwana amenye ati nanje nihagera muri kazoza iyo ndiko ndaja nze nitegure bivye bimere gutya na gucyanya. Bona abantu bari busy n'ubuzima bwabo umuvyeyi arashika arushe akaraba abana ko bafunguye biriwe neza bize agace yiryamira abana nta mwanya baronka wo kuyaga n'abavyeyi. Hama ngarutse no kurunganwe gubu nago ingorane ihari agakuku karica. Yes agakuku karica cyane kuko urabona iya defo abajene usanga bafise abagenzi babi. Urabona ubu haradutse ibintu by'amarigara ugasanga umujene akeneye kumera nka naka kubera naka afise umusheri asa gutya anyendeka nari ndabijemwo ugacumenga mwirigara udafise umusheri birateye isoni ukuntu. Je nuko ndabibona muri yo angle ngerageje
kuraba itandukaniro riri hagati y'urukundo rwa kera n'urw'ubu. okay uri kuraba kera bahera nko gukunda nafise imyaka ingahe hamuca Kera. tubwira nabubu bahera bafise imyaka ingahe kugira dushobore kumenya ati buriya umuntu guhera kuri iyi myaka ashikanye imyaka urukundo rushaka kuba rwaraheze cyane rugihari uri kurabiraba aho bari nko ku myaka ingahe. Kera ugiye kubiraba nta mwanya w'urukundo banaronka kuko kera iyo ushimye umukobwa w'umutwaye kera nta copinage yabaho nta na fiançailles yabaho ahubwo ushimye waba utwaye direct mu bisanzwe kera bon uko ndabizi je kuko urazi experience ziratandukanye hajyanye bon uko ndabizi uko navyumvise nuko navyize okay kubera ndanga kuvuga ibintu ntazi kera iyo umusore ashimye inkumi yayibona mu kibano arenganye kera urabona abasore bajanana base guhiga abakobwa nabo bakagumana na ba nyina mu bikorwa byo mu rugo yego rero umusore iyo bishitse agaca ku mukobwa nkiya bavuye guhiga na se canke bavuye kuragira akamuraba akamushima urumva deja yashika vyaviza muri famille si ibintu vye yacagira ko ngogiye kumudraga uko kubahuka ni kwari kuriho muri make uvuge ko y'amajambo aryoshe batayavuga ajyamajambo aryoshe amwe yo kuresha kumwe bavyita kuresha mu bisanzwe ukuntu byagenda iyo umuranzi amaze gushima yaratanga report yaragarukana inkuru akabwira ati hewe rwa rugo nabonye ari sawa ni nyabagendwa rwa rugo nasanze kweri hari ibintu byifashe neza barazimana abantu ntibaraza inzara abantu nukuri barafise isuku yego ashaho hora haragendwa hama rero umuvyeyi w'umuhungu amaze kumva ko bimeze neza ibi twita ama predote yacaja gusaba ijambo umva bo niko babigira urumva ibintu byo kuresha bije ubunye ni ibintu by'iterambere okay ni ibintu byagiye biraza n'iterake uzurabe n'abavyeyi ba kera afite igihugu cacu cari tellement culturel afite ibi bintu byo kuresha vyaje bijana n'umwanya tugezemo n'ama inspiration twagiye turakura ku bazungu mukinjana gishasha buke none wewe ku bwawe uri kuraraba kugira ngo une munsi ibyo twita vya kera vyiza byahavuga bishogaruka basi buke uri kuraraba ku bwawe bonaho ko gwiki je nk'ico kokora gute muri make twese muri make nka je uko ndabibona bon sinanka iterambere kwanza icambere ndakunda iterambere ariko no kuraba yuko iterambere naryo ritoza ritwononera imico yacu yakahise yari myiza ahubwo iterambere ryoza ryuhira kugira ngo kazoza kacu k'igihugu cacu canke k'imico yacu kazobe kameze neza cane. Okay, je ndafise ikibazo kimwe aho nyene tuvuze ku iterambere twagize iterambere ni ryiza tuvuge ko ryaraje menshi tuvuge ibintu bibi byazananye n'iryo terambere ibintu biburazi icambere nk'ubwo bwarashobora kuja kumugaba ati yumvamo canke adakunda aho ni kera urumva yabafashwe ku ngufu kandi nta yindi shwa yari afise umukobwa ntigera yanka urumva dushimira Imana ko ivyo vyarahavuye deja Imana ishimwe okay kandi ikindi ca kabiri umukobwa keri yagiye kubaka wamengana amagorwa urumva hatsiga ndirimbo barimba za ngoma ya Ruhinda nta mukobwa aho riyo yabaye umukobwa bavuga ngo nta muronda atagira ingorane bijya byose umukobwa yagenda kubaka umenga vraiment agiye gupfa kubera urazi ugiye mu bantu utazi utigeze umenya imico yabo utigeze ubona sawa deja n'umugabo wamubona umunsi wa mbere ukazubona umuntu utigeze wiyumvamwo umunsi wa mbere murahuye ngo arabaye umugabo wawe n'ukuri kw'Imana bisigura kumva kera nabo nyene barakunda abakobwa urumva mbwa kuri kote feminine abakobwa barahohoterwa cyane ariko ubunye dushimira Imana yuko urumva nyene umuhungu urateraga première pas ukamubwira ndavyumva gutya nawe uvyumva gute ukamubaza bivuze ko nta bya bintu ngo wanshimye ngo wambonye rimwe ngo muranza caza ibintu nk'ivyo ubonye vraiment ubonye mu mef nawe uravyumva nawe nyine ushaka kumubona irya mbere ukikawusha irya kabiri ukamuvugisha ufite ibigenda biraza buke doucement hama n'umukobwa gushika haja muri mutu akakwiyumvamwo hama mbere ubunye kinaryoshe ni waca agenda kwibwirira abavyeyi ati burya murazi papa na mama turafise umushitsi itariki nini ibi twitwa ama predote
umva hariho evolution. Okay. Jero nako ndakubaza ikibazo cyo nashaka ko tuvuga ko ni amakonsekansi yahi byazananye n'iterambere ry'ubu tureke ibyakera tubireke iry'ubu mbega naya nakubajije kare ati kwe kune munsi umwana afite imyaka mikeyi ushaka gusanga ari mu rukundo mbega ugerageje gukarikira ntubona ko iyo myaka mike aherako kugira azoshike ya myaka ashaka kubaka akagira urugo rwiwe mbega urukundo ntuzagwaragabanutse ruzari rwa rundi nyene rukiri rushasha wowe ugerageje kubiraba jingiye kuraba amakonsekansi y'ubu amakonsekansi y'ubu ahera iterambere ryinshi naryo riratwica mu mutwe urabona ubu haraje amanovela umwana akiri muto avuye ku ishure turabizi mu bana b'abakobwa kenshi usibye ko mu bana b'abahungu bakunda amafilme bita amafilme ya action urabizi umukobwa wavuye ku ishuri ahejeje gufungura nta kindi ashikirako ashikara aba novela deje raba nk'uwo ari umwana wa 12 canke 13 atanguye kuraba novela atanguye kuraba zungu ingene bagira amahomance yabo atanguye kuraba abantu basomana akiri muto ibijya byose n'ibintu psychologiquement bimwica aca atangura kumva muri we harimwo yandi madésir yikuvyifuza en fait umubiri uca widevelopa cane akiri mutoyi atamyaka yari bwakwiza rero ivyonye birafise ingaruka kuko umenye yuko wa mukobwa ni yakwiza imyaka 14 15 none yo kubgawe hari imyaka yo gukundana cyane imyaka yo gukundana ntayiba bisanzwe umuntu yarakwiye kuja en couple yamaze kugera mu bigero par exemple nk'umuntu afise 18 ans n'umuntu basi nubwo tobaraheza imanite bari proche yo kuyiheza abakuze no kuri kw'Imana n'amategeko y'igihugu urumva umukobwa w'imyaka 18 n'umuhungu w'imyaka 21 bari permis kugira mariage atakibazo na kimwe kirimo muga ariko wumvise umukobwa w'imyaka 14 abari kibondo mu bisanzwe n'ivyo abagiyemo ntavyabazi hari ikindi kibazo wambarije amakonsekansi y'ubu kandi turaba abajene bubu kenshi dusigaye duhera ku ntambwe yanyuma yo nawe ni yahe urabona dusigaye duhera ku ntambwe yanyuma uti ku ntambwe yanyuma gute urabona kera dukuyemwo kera hakure cyane yego kera hakure cyane aho hambere basi tuyihojeje tukaraba nk'urunganwe rwakurikiye urunganwe tuza gusangamwe abavyeyi biwacu tugasangamwo basi n'aba grand père siko nurunganwe usanga urabona iyo umukobwa umukunze waramwubaha siko waramwubaha ukanamutinya ibintu byo gusomana iby'ikintu byari bwa kare umuntu waramukunda ukamwifuza mu gukavyigumizamwo si ibintu washobora kuvuga bari mu gupfa ibishobisho vyawe warabinyegeza muga vyarabakingira navyo vyabashikana ku ntego nziza urisi yes nyinda bidevelop sawa ndakwereke wewe uri umuhungu warumva yuko kugira ivyo ushaka bihashike wategerezwa kurondera uburyo ukagira mariage sawa indi shora ufise muga ivyubu sinavuga ngo niterambere ryinshi umenga bisigaye byoroshe uwo mukobwa murashobora gusohokana amezi 2-3 tukazabona mwaryamanye muraryamanye rimwe kabiri gatatu iske kwa kuntu wari umwiyumvamo ntubona ko deja biba bitanguye kumera nk'ibigabanuka ahubwo ucumenga wewe ushaka uwundi mushaje uramaze kwibanda ugiye kuraba amakouple menshi ibintu bituma apfa adashika kuri kwihangiro nyamukuru adashika nyene kuri main point ikaze ni kubera ko ivyo bohereje ko barabiherako James kibaza aho nyene uvuze ngo umuntu ngamaze kubitangura dufata kabigira wacashaka bishasha turemezanya neza ko ata muntu yihindura siko yes umuntu wese ahindurwa n'abandi kuri ico kintu turagitahura nako hama wavuze ibintu by'amarigara mbega kugira ashoye kwipfuza uwundi yarafise uwundi mbega ntibitegwa na ryarigara ryo nyene abasanzwe yicara mu bwiwe kumwe azaramubwiye ati tiraba uzura kwigana kariya ati kame kaguye muri oruje ucusama bikunze utsinde nka Benzema ntibibona none bon ugiye kubiraba ama influence ni menshi ko bajene ama influence ni menshi cyane ugiye kuraba ahantu abajene bahurira henshi urabona nk'abana bakiri mu myaka mikeya abo twita imiyabaga canka ba adolescent sawa sawa hanini ibiyago vyabo kenshi usanga bishingiye ku bakobwa
usibye ku bantu bariko barakura bararuka bamaze kubona ubuzima ingene bumeze bariko bararondera amafaranga abo bajene rero usanga hanini mu bisanzwe baba danseri baja mu bintu bishobora ku influence kugira abakobwa babakurikirane babakunde rero umuhungu iyo amaze kubona yuko mwirigara dufate naka afise umusheri mwiza yari afise mubi canke ameze arabonye naka guma hindagura udusheriti nawe nyene ingeso mbi zirandukira kujya na nziza zandukira ya uzurabe hagiye ifise abagenzi beza uko biri kose iyo ngeso irakwandukira buke buke sawa niyo ufise abagenzi babi ndagira ndakubwire yuko ufise abagenzi banwa urumogi nubwo utarunwa mu kwezi kumwe utangura gusa nabo kandi mu nyuma uzosanga warunyoye rero urukundo gogo n'iyindi droge kwanza turavyemeranye cyane gose iyo ukunze umuntu umesherezami it's too much urukundo ruraryoshe sivyo no ruraryoshe nagashaka ko byanga si twarutanguje ico ncambere yes yes wambarije ibibazo byinshi mbaza nta kibazo ubu ni uramukiwe man gusa nombaza ibiremere oya jako senye ndiko ndakuraba karaba ingene umeze ingene uteye cambu cabaraho mano sini drage wapi sitaku bro man bon nkeneye umbwira ingene wagize crush ku mukobwa wa mbere wakunze ukuntu vyagenze wa mbere ya nimba umwibuka naho mwahuriye haba mbuze ko ntararonka naho oya man ivyo ukunda ugira umende hava mbuze isoko fete nshaka umbwira ingene vyagenze bon je kuno vyagenze biri bizarre kwanza good biri bizarre twahuye kuri rezo sosio rezo sosio sinza kuvuga iyo ariyo ko ntibikenewe ndibaza oya hama nyene ndaraba ibintu niko nabito ni fresh tu cyamba nyene tuno mwandikira ibintu bisanzwe waragize crush kweri ku ifoto man umwana ntiwigeze unamubona bien wapi pe nakoresheje kwizera kweri niyo crush yawe irakaze sije nakoresheje kwizera kweri sinobesha hama tuca turayaga ndivuga gusa aho debut byari bigoye kuko urumva umukobwa urazi ko yihagararako baramwandikira sari anagupiga desmene hama agaca gusubiza hama nawe iyo uzi ico ushaka nk'umuhungu urabandanya tu urumva ubwo mubandanya buke 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 hama nyene ndibuka ko n'umunsi wa mbere tubonana bon hari amasoni kuri we apana kuri jewe hari amasoni kuri we ikibazo ca kabiri bandanya yo mbaze shaka kukubaza nyene mugomba barire man ndakoze ko niyumva basi nyene umunsi nyene wasomye umukobwa ijya mbere kuntu wiyumvise ufite ngedakeneye kumenya ijya bijye bigumbagumba ijya emotion wari ufise sinzi kubyumva ufite ubu hari ibintu bushuhiye urumva rero amaze kubona nyene Rukiana nyene wabonye umutemo wamukaniye sana rero birashitse wiyumvise gute ndakeneye kumenya nyene vyagenze feedback uri kurataha nyene nkumwe baravuga ati vraiment mujya mudemo turavanye vyagenze gute bon Jake novuga kuri iyo point ndakuvuga ku mukobwa ubukunda yes ubukunda kwa ko haro igihe ubigira apana ku mukobwa ukunda ariko ukafise gusa envie yavyo hama ufise envie yavyo umuhura wese wobigira bitahura ariko ku mukobwa ukunda umega bariko gatushi karyoshe kabiryoshe ariko niko dukeneye kumenya gatushi nyine rero novuga nti icambere aza wavyumviriye aca itubeshanye ibi ntibikiniye amasengero uri wakaniye sana boss ikisiyo no gukanira gusa ubuvyumvamo hamare kuvyumvamo nta telecommande bisaba oya ni ibintu ndemanwa uri kurumva utari umusazi urabifise niko bimeze so rero novuga nti rero amaze kwipresenta imbere kwanza ubwo muvuga ati senyeri sasa hazahugera sanga maneno siyaishe ntabona ko ndabishaka so kandi rero kujya natwe twibwira ngo mbega ntabona ko ndabishaka nabo babishaka gusa bobo bapfuye mani nabonye ntibubahuka hajya usanga ari bajya bakera bavuga ngo yango none wanaze ndanga none igito umurikoze ko nkukunye yaca yegerayo ari umuntu yavuze akantu kamwe kanyoheye abango bakobwa ngo bavuga no ku munwa
ngo mugano ya action y'abakora bashaka kumukora gutya Jesse shaka mugabo kaguma duza aguma ngo ni muri Jesse shaka yasi shaka iza guhera wabyumvise ofete umukobwa yatanse normalement nawe ntugira ya force yo gufonsa yes urubizi kandi yo yemeye facilement naho biragutera ubwo umuhungu donc ateza kwihaga kugira nawe fighting uvuga ati ni iki kindi nokora tu vois yes mais aciye akubwira ngo nderekuye bro abaye mupiki bamurisha amahera ngira none mani nk'ubunye igihe wari utashe nyene uvuye kumusoma antuka vraiment wagenduragiye ucyane oya ugenda urakinovura gusa icyo novuga nti icyo jewe natawe kuri jewe birabise icyo byongeza mu rukundo gusa kongerekanye gute urazi gituma biragwiza amasantima yo kuri uyo muntu usanze ukunda icyo ni cambere kuri hama iyo naho wamaze gufata decision yo kumukunda kuko hari ibintu abantu bakwiye gutandukanya kwanda gukunda umuntu c'est pas question y'amasantima ni choix kuko ni wakunda umuntu ngo kwanga uvyumvamwe ejo uzozombo ni hamwe cyombo mukwa kubwiye ngo urumva ngo navyutse ngo sinkimukunda yo basha umuhungu arasa urukundo basha no kwipima ngo nta santima ngifise size ko ntawe me iyo ari decision hama decision ijana na choix wagize no kuvuga ko iguma iba honovere kandi ukumva umenga uramukumbuye urashaka ngirandire amanjo baze sindire ko ufite ikindi kibazo kuri jewe nicyo no kubwira nti biba biryoshe birongereza urukundo hama ikindi naco novuga kuri iyo point naco ni cahe le plus ubigira no muntu umwe ariko apana babiri apana bengi bengi nifo apana kuzura honje kugira ngo uzoshika uvuga ngo ngomba ngahani fresh kuko le plus honje ntuhaga ngo umuhonje wa cyane mani ngo ntagura siko waravuga ntagura mani ntagura umve kizimubizi rebe sigura yuko none mani uramaze guhonja none nkatreta uramaze guhonja imponje ibi ahandi kwaje oya je ni ugira ubitse je navyo po abasi twabiyebye so jere novuga ati muri make menya yuko kwanda bifite ico byongerereza ubishake ntubishake byose ico byongereza mu rukundo uburimwo no muri kumwe mbetse apana kuri we gusa no partenaire wawe byose ico byongereza okay wow histoire karatese je nibaza nagerageje subira umbaze mani numva ibibazo byankamanye kwe je ikintu no kubaza kindi yes mbigira amaze kuryamana n'umukobwa uyu mucama none mani ico kibazo gikuye kuki oya ni ibintu bisanzwe none mani biransa none mani oya ntibigute kandi byanditse muganga gusa ndakubajije muramaze kuryamana mba kuryamana gute umva abakobwa n'abasista banje na mere n'umukobwa umva nyene ndashobora kuva ku ishuri ntibyo ugasanga ndaryamye no muri chambre kwa basista ugasanga sista aryamye ngaho oya fata ko nagwaye mushikanje mushikawe mani no banaji wanyu antuka oya nisanze mbwira biramaze gushika none we ntumva ko byashitse deja abasista banje bari baryamye ngaho nyinshi turyama ku gitanda kimwe mani ndgo yango ko mukali none yaye none abantu muvukana urashobora gusanga dufate mufise nk'abashitsi ukeneye nko kuja kuruhuka mu kindi cumba aha mugasanga uryamye none sister wawe canke ushaka ibindi nyene yego ibyo nyene wanka kuvuga ndashaka kuvuga mo ha kibazo kiroshe ni wicanke nino bon urumva ni navuga no hari biyana hari abica bintwenga tujya mu peti n'umubono kweri nabukubwa na mandevu na mahereni yote ariko ibyo sibyo bikudefinisa ko urumva ni navuga winaho hari abantu bari bacavuga ati bras ukomesha basi si bitu simple bon reka dufate ko vyabaye basi naco ngira nakwishinyisha umugabo none nawe mani mbwira na waje kwe ntibira urama mime nkatubireke ntacu oya jere ikindi kintu nari mfise ni kibazo nibajije nshaka kukubaza mbega nturabona yuko abavyeyi dufise bafisemwe uruhara yuko abana baba bahungu canke abakobwa bakubagana ibintu akabigira nabi deja mu rukundo nshatse kuvuga iki uramaze kwa kumenga abavyeyi bacu hako baba abavyeyi babaye abapolisi bazazi ni hatari bro ntavyo urabona abazazi barahara bazi gituma none bahara
je namaze kubona nk'abavyeyi babonye umwana wabo w'umukobwa ari kumwe n'umuhungu ugasanga deja batanguye je narigeze kuja kudraga umukobwa entreta bakanipiga mupira wa mai peti yangu wewe binaza gucikira nenda urana cyo gituma ntegereza 2017 2018 aho hose wari mu rukino nyene oya sivyo mvuze ndugu yangu harushe oya mani reka kumari ya peti yangu nenda kuangalia demo pendeza ulipiga kastire brazo uligoma kashati unaingia chebete fasi fulani pesi semi usibireso nka bitatu mu bireso rabiti byari byo porte fraîcheur niko bazita ubonye usekamo iki kirato genda urana kirato aka poudre mani kabara ko mu maso kiye kuraba umwana afukata umwana ndamuhabura kwe washika ukicara umwana muri ko muravugana kumbemere wiwe yamaze kubibona umupira w'amazi vu ukibazana no mumere pole sana iskele normal pole sana ni hatari man kandi rutagenderwa ni rubi cabibaza rero nk'umumere nk'uyo onye yatangiye kugira ibintu nk'ivyo onye burya abahungu turabwirana urashobora kubwira mugenzi ati man muri rujya rugo kweri wapi usiyendagi abantu baho bameze ukuntu ugasanga rero ujya mukobwa biramwiciye blend nta bahungu aronka baza kumuraba ma 25 26 zinamupiga ngari nyumbani sasa unasikia ngo yabuze umugabo kubera iki babyifashemo nabi bon ico kintu uvuze ko abapolisi il est vrai vraiment hari abavyeyi umengana abapolisi bashaka gucungana n'abana ese kumwana umucunguka mushobora ico gituma ubona hazi ibintu vyinshi abana bagatwara amada bakiri bato kuko umwana ntumubwiri ahari kosa ahubwo ushaka gucunga rya kosa sinzi kuri kurantahura ntumubwira uti kijya ni kosa ni nkuko je ntoko nakubwira Dani wana dufate nk'haje imbere y'inzu hari ingwe sivyo sindabikubwiye ko hari ingwe hajyanye hama ngaca nshaka gucunga yangwe umenye ko fend off ijyangwe nzokwishitura yakuriye tu gusa iyo ndakubwira nka guprevena ati mwana hajya hari yingwe nawe wenyine wotinya mani sivyo mugabo wewe kubera ugenda uvuga ati nta kibazo wana nza gusanga yakuriye kandi yakuriye zangorane n'umuvyeyi azisibisha man sinzi kuvyumva ndabitaho n'umuvyeyi azisibisha rero nibagabanye ko abapolisi je urazingerageje kunganira kuri ako kantu bafite ikintu novuga ko abavyeyi bogira bo babagenzi babana kuko iyo umwana mubere umugenzi ivye vita akakora amakosa menshi akabumuji umuvyeyi ico ncambere hama ikindi naco no kumenya yuko arafise umutima araho santa arafise entourage arabona siko ejo nakubwiye ati mama na boyfriend kumwe bavyita muri kino gihe turimo muganirize ndabeshe umubaze ati bimeze neza bimeze gute wona bifise yo biko biraja ariko niba mubere mu police ndibaza ni hamwe umwana avuga ati okay ngiye kwishuri nzoca nkatiramo ndabeshe hama kantu kakaca kaba umwana akabagoye mu ngorane akaca tahi wawe hama ikindi kibazo je nibajije iyo umwana agize ingorane urukurumba hama akacagaruka iwawe ndibaza ububabara cyane bari wewe siko rero muri make novuga nti abavyeyi bakwiye kuba bagenzi babana ego urabona nk'ikiyago twagize en conclusion nka je ico notekerera impanuro nk'abajene bariko bararuka bon urabona uko biri kose avant tout twebwe twese turabana kandi turabana twese twaremwe n'Imana kandi Imana niho yashizeho urukundo sibyo atarukundi yisi ntiyoba kuko ni jambo ry'Imana ridutega gukundana siko ariko muri uko gukundana ukuntu bitandukanye twe twibajije cyane ku rukundo ruri mu bajene no munsi mu bisanzwe kino kiganira kuba twagikoze twashatse guhimanura abajene siko rero abajene bon ntibahuruduke turasongora sinzi kubona turafise aho twaheri naho dushaka gushika turiko turasongora rero abajene rero nibige icambere na mbere kumenya ivyo barimo ntibahuruduke ntabigende mubone kubera naka yabigiyemwo oyaye no kumenya ivyo barimo kandi babihe intego s'il te plaît turiko babihe objectif ko tubona ama deception ushaka kuvuga intego ntagire abantu bitahura bon objectif fite tuko tubona ama deception mengi batubana vurugana mariage sinakuwa ndogo urumva babihe intumbero
kisha bitubendeke fresh mindox nabiona bro jewe ingerageje kuvuga Jean comme conclusion novuga novuga ku makategori yose y'ababana y'ababyeyi kugira ngo ibyo byose bishobore kugenda neza. Muri make kwanza ababyeyi nibige ko bagenzi babana babo cyo ni cyambere umwana w'umuhungu cyangwa umukobwa ejo akakubwira ati mama ndakundana n'ujyaye umugenzi w'umubada ati mbega bimeze neza mutahure man mutahure ndabasagashirikana akakwishura mutahure umuyagisha kuko nutamuyagisha utakutana umwana wawe afisa ba ex karanti maskini ya Mungu nasikia wewe nawe uri umumere nta n'umu ex wigeze ugira ashobotse ugenda kuri nde kuri papa wo mwana so igaya n'igiki igerageza ko umwana wiwe hama nawe kukijanye n'abana bandurabe mbega ninkundana cyane ntacyo bizaba byica muri kazoza niyo yavuga ati ngira mfate ya decision yo kubaka urugo mbe ntacyo bizaba bigabanya ku kuvyerekeye urukundo. Tumera rero nk'abagira conclusion jecho novuga ku rukundo rw'ubu canke ku bavyeyi canke abana abavyeyi nibige kuba abagenzi babana babo yego icyo ni cyambere ejo umwana wawe akakubwira ati papa ndafise umuntu hariya canke mama ndafise umuntu hariya kubona nk'umwana wa muri maternelle akubwiye ati mama ndafise agashiri kw'ishuri bitahure ugenda n'abafaransa genda urabe ibiganiro basike bagira ukura vyuma ibyo biradevelopa ko urukundo ruguma ruri net cyane rutabamo amakosa menshi rero muri make tudatevye nitwige ko abaho relation nziza ku mwana n'umuvyeyi kugira ngo bize kwafecta nawe urukundo azogira ahazosokera hanze bivuga ko ibintu byose bitangurira he kuri source ibintu byose bihera ku bavyeyi iyo byo nekaye ku mutwe ntimitege ko umwana azakugira ibitangaza birenze cyane en general nivyo bavyeyi muri ko muratwumva muko muradukurikirana nimugerageze kuba abagenzi babana banyu dushimira bashe kudukurikirana abafashe akanya kabo bakicaka dukurikirana turabasabye muze kugira commentaire mugire icyo mubivuze ko hama mugire share mugire subscribe kuri channel yitwa Fresh TV hama murungiki ivyumviro byanyu kugira ngo ubutaha uze tubivuge ko kandi ico muvyumvira ko namwe aho mutuye kuko mwese murafise experience murimwo hama turabasezeye twaryohewe kushobora kuba twayaze nabo vyari bitese yego hama twari kumwe n'umutumire yitwa B3 inyuma ya kamera ninde ni Kevin hama kazina kanje ni Danamel yaho ubutaha